tubabwire haya tubabwira bike uko mwagira ubwoba hajya ukwezi kwa gatandatu no kwindwi twaragwanye ingwana eka hasi tunagwanye Imana yaragwanye ingwana abarundi batigeze bamenya kandi ari ingwana ikomeye cyane nini ingwano mbi Imana yigwana je naje sigara ntamariwe gutya c'est possible uzoca kazonyegera ndayimubwira iyo ngwano hanyuma ndamubwire n'ingene Imana yayigwanya kandi kayitsinda twiberenga hajya ukwicumi mu migambi y'umwasi nta butegetsi bw'u Burundi bwari kwa bukiriho mu kwezi kw'icumi mugabe Imana iragwana irutsindiri hajya muhora mubona ntama higira hejuru mukibaza ko ntambira ubusa Imana yaje ndayitambira kuko ivyo ikora birahamba izikorera Uburundi Ese reka nongereye mbasuze rero mbifurize n'ibihe byiza abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muri kano kanya. Aya ni amajambo y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ni amajambo yatangaje ku munsi w'Imana uheze ni mu ndwi iheze nyine hari kuri dimanche. Amajambo yatangaje mu ishengero rirongowe na Isidori Apotre Isidori Mbayahaga. Twarumvirijemo rero ibintu bigiye bitandukanye ariko hari kimwe rero nagira ngo mbasigurire ko amajambo mukuru w'igihugu yavuze ni menshi usibye rero ibyo yagirije igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda usibye n'ibindi bigiye bitandukanye yagiye aragaruka ko nyine kubigendanye n'ubugingwano cyangwa se Burundi bufise igihugu cyiza bufise n'abasoda ndetse akanavuga yuko byoshoboka yuko uwamutera nyine ashobora kuba yobwira Imana ikaba yorungika n'amavubi nyine akagenda akaba yojya kugwana iyo ngwano. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaravuze yuko abantu benshi batazi nyine ingene ibintu bimeze nyine akavuga yuko abantu batazi ingabo Burundi bufise kumvo zuko nyine batayaga n'Imana. Ariko mu majambo umukuru w'igihugu yavuze ndetse naho hejeje kumviriza harimo ibintu bikomakomeye cyane, harimo ahantu avuga yuko nyine ubu ngubu tuba tutakiriko turabona ubutegetsi bwiwe. Amakuru twaronse nuko hari akagwi atashatse kuba yovuga ariko kashatse kumutembagaza ku butegetsi nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga ndetse abatari bakeya bakaba batanguye gutekereza yuko hari bamwe mu bategetsi bashobora gutangura gufungwa nga muri kino gihugu cy'u Burundi kumvo z'ibyo bintu byose. Ngira ngo mumaze iminsi murabona abategetsi bagiye batandukanye na cane abari mu Burundi nyine mwarabonye uburyo rero hasa nahaje icyuka kitari cyiza mu butegetsi bwo mu Burundi muri CNDD-FDD kumvo z'ibintu bigiye bitandukanye. Uno mwanya umuntu bita Reverend kuri yo ntari ko araboneka ku rubuga rwa politike. Ngira ngo ejo bundi ku bantu mwabonye nyine inama yarabaye nyine ku cirimba cy'umukuru w'igihugu, ngira ngo mwabonye uburyo umushikiranganje wa mbere General Gervais Rakobuca yari yifashe numwe mu bantu babaga bari imbere ku rubuga rwa politike mu Burundi ariko numwe mu bantu batagipfa kugaragara cyangwa se nyine badakunze kugaragara muri no misi nyine nta nubwo bariko barumvikana bariko baravuga cyane. Ibi ni ibintu bimwe na bimwe biriko biratera amakenga bamwe ndetse abandi bakaba basigura yuko hoba haragaragaye imigambi ikomakomeye cyane yo kugerageza gutembagaza ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye nkuko nawe yabyivugiye ndetse agasigura yuko nyine uko byagenda kose iyo Imana itaza kumugwanira nyine ubu ngubu atabutegetsi tuba tukiko turabona. Ngira ngo murazi uburyo rero CNDD-FDD yahagurukiwe ku rugero rudasanzwe aho abantu benshi bama bagaragaza ndetse bakerekana neza yuko bateye impungenge n'uburongozi bwa CNDD-FDD aho aho bamwe baba ariko bagira ngo ndetse bamwe baba bagaragaza neza yuko CNDD-FDD ku bwabo yotanga imihoho ndetse iyoca irava ku butegetsi nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Tugiye kurabera hamwe rero bimwe mu bigendanye nayo majambo mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aherutse gutangaza kuri dimanche, ariko kandi ndaza kukubwira andi makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cya Bujumbura nyine kimwe rudende cyitiriwe Melchior Ndadaye. Ahangaha hari ibibazo bikomakomeye cyane. Ngira ngo mu minsi iheze mwarumvirije amakuru nabwo yavugaga yuko nyine kuri icyo kibuga cy'indege indege zahagaritswe kumvo z'amatara atari ko nyine ariko arakora neza. Hari amakuru nanone akomeje kugenda avuga yuko bamwe rero nyine mu barangurira akazi kabo aho ngaho cyangwa se mu bandi bakora ibindi bikorwa aho ngaho nyine bariko baridoga kubikomeje kugenda bigaragara bagasigura yuko bateye impungenge
n'ibintu bikomeje kugaragara kuri iki kibuga cy'indege, aho biboneka yuko hamaze kugaragara ibibazo biri tekinike ku buryo hari ibikoresho bimwe na bimwe canke ibyuma bimwe na bimwe bitariko birakora neza, aho bamwe bavuga yuko uburongozi bw'icyo kibuga cy'indege ca Bujumbura kimwe rudendeye cyitiriwe Melchior Ndadaye bwakabaye buratanga imihoho bagashirwaho abandi bafise ubumenyi nyine mu bigendanye no gukoresha ikibuga, mu nyuma yuko abagenzi hari ibintu byinshi bariko baridogera ku buryo ibibazo bihari mushobora kujya kumviriza nyine mu kanya kari buze cyangwa se mu kindi gihe mukumva yuko hongeye gufatwa izindi ngingo zo kugara icyo kibuga cy'indege mu masaha runaka kumvo zo kugira ngo ivyo bibazo bibashe kuba byokemuka. Reka mwese mbanze ndabasuhuze ndanabifuriza ibihe byiza, mbifurize weekend nziza, mbifurize kumererwa neza cyane abatwumviriza muri uno mwanya, abatwumviriza bari mu Burundi birumvikana mu gisagara ca Bujumbura, abari Gitega, abari mu ntara zigiye zitandukanye, abari Bururi, abari Kayanza, abari za Muravya, abari Cibitoki, abari Ngozi n'ahandi hagiye hatandukanye. Mwese turabahaye ikaze kubamandanye mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu tubategurira. Reka namwe kandi tubasuhuze tubifurize amahoro y'Imana cane, kuba twumviriza bari mu bihugu bibanye mu karere k'ibiyaga binini, birumvikana abari mu bihugu bigiye bitandukanye, abari mu gihugu cy'ububanyi cy'u Rwanda, abari mu gihugu cy'ububanyi ca Uganda, abari mu gihugu cy'ububanyi ca Tanzania, abari muri Congo, abari muri Kenya ndetse n'ahandi. Ndabizi hariyo abarundi benshi bama baratwumviriza ndetse banakunda ibiganiro byacu. Abari mu makungu ya kure namwe turabahaye mwiriwe mwese, turanabifuriza weekend nziza. Reka ngusabe niba rugambira ushise ngaha cyone kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe 5 kuri 5 ndetse amakuru n'ibiganiro byacu unabishikirize ku nshuti zawe. Urashobora gupyonda kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu ndetse ufungure nko hirya gato nyine aho nyine kuri sabone uce urabana natwe 5 kuri 5. Ikaze kuri mwebwe mwese. Reka aya makuru tuyatangurire nyine kuri aya majambo yavuzwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, nkuko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nkuko byamaze kugenda bigaragara. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaravuze amajambo agiye atandukanye, yaravuze amajambo menshi cyane, ngira ngo murabyibuka ni ku munsi wa Mungu nyine canke ku cyumweru canke dimanche bivanye nuko rero woba urabyita nyine. Ahangaha yari yagiye mu ishengero rongowe na Apotre Isidore Mbayahag, ngira ngo mwarabyumvirije cyangwa se mwarumvishe uburyo ibintu byari byifashe, aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze ku ngingo zigiye zitandukanye, haba izo muri politike ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Reka mwumvirize gatoya. Haya tubabwira bike uko mwagira ubwoba. Hajya ukwezi kwa 6 no kwindwi twaragwanye ingwano. Eka hasi nagwanye Imana yaragwanye ingwano. Abarundi batigeze bamenya kandi ari ingwano ikomeye cyane. Nini ingwano mbi. Imana yigwana. Je naje sigara ntamariwe gutya. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi aravuga yuko haba harabaye ingwano ikomakomeye cyane, ingwano iteye ubwoba, akavuga yuko nyine nawe yagize ubwoba, aho yavugaga ati hano tubasigurira bikeya kuko tubabwiye byinshi mwoca muragira ubwoba, mwoca murahamuka. Abantu benshi bahise bibaza ngo nihe ngwano umukuru w'igihugu yoba yaragwanye, ko nta rugamba rw'amasasu usibye nyine ingwano tuzi gisoza cy'u Burundi cyararungitswemo mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ubundi hoba hari iyihe ngwano yindi? Ibi byatumye abanyagihugu benshi ariko bibaza, ariko amakuru twaronse nuko mu gihugu cy'u Burundi nyine hoba harabaye umugambi wo kugerageza gutembagaza ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Ayo
bikomeje kugenda byibonekeza byerekana ingene uburyo ibintu bimeze, ngira ngo mubona uburyo abanyepolitiki bamwe na bamwe batari ko nyine baragaragara cyane. Ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwoba bwarahaswe gutembagazwa muri gitugutu 2024 cyangwa muri uyu mwaka twashoje nyine 2024. Mu butumwa yatanze hari ku munsi w'Imana uheze kuri Dimanche hari kwigenekerezo ry'16 ukwezi kwa ntwarane 2025 mu ishengero Eglise Vision de Jesus Christ rirongowe na Apotre Isidore Mbayahaga. Perezida Evariste Ndayishimiye yaratangaje ko yabaye mu ntambara idasanzwe muri Ruheshi ndetse no muri Mukakaro 2024, aca atangaza yuko ubutegetsi bwiwe bwari kuvaho muri gitugutu 2024. Ntiyigeze atomora iyo ntambara yabayemwo, ntiyanavuze abo rero bogwanye n'uwari kumutembagaza ku butegetsi. Evariste Ndayishimiye avuga yuko yagwaniwe n'Imana. Iki gihe abantu benshi bahita bibaza ingene ibintu byogenze, bamwe bagahita bibuka neza yuko nyine ari imigambi yari yarateguwe cyane cyane nyine bivugwa yuko abategetsi bamwe bagiye batandukanye mu Burundi cyane cyane abo bogwanye muri CNDD-FDD ngo ntibari ko baramwishimira nyine, nta nubwo baryohewe n'imitegekere yiwe cyangwa se ibigendanye n'uburyo ariko arategeka. Hano amakuru akomeza kugenda atugeraho cyangwa amakuru akomeza kugenda adushikira hano two kwibuka nyine ko mu gikorane yakoze inyabihanga hari muri Ruheshi 2024 umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye naho yari yatangaje ko muri leta yiwe hariho rero ubutegetsi akomeye cyane yariko rero arakora ngo igitoro ntikiboneke. Yavuga ko uwo mutegetsi yagiye mu mahanga nyine kubuza abazana ibitoro. Yavugaga ko nyine n'igihe kibonetse i Dar es Salaam uwo mutegetsi yarungitse ubutumwa rero bubuza gupakurura ico gitoro. Evariste Ndayishimiye yari yaranavuze yuko kandi uwo mutegetsi yashaka ko ahaduka imyerekano yo gukuraho rero ubutegetsi kubera ibura ry'ibitoro. Perezida Evariste Ndayishimiye ntiyigeze avuga uwo muntu ukomeye muri leta yiwe ushaka kumutembagaza akoresheje ibura ry'ibitoro mu Burundi. Kugeza ubu ngubu rero ico tuzi nuko rero hari ukutumvikana gukomeye cyane hagati ya General Major Evariste Ndayishimiye ndetse na General Gervais Ndirakobuca, nkuko bikomeza kugenda bigaragara ku bibazo cyangwa se ku kibazo cy'igitoro. Ngira ngo uyu nguyu wenda turaza gushaka icyo yaje kugenda aravuga. Abashinga amateka bigeze kumubaza ingene igitoro cyabuze mu Burundi n'uburyo ibintu bihagaze. Yaravuze ati ngewe nta nyishu mfite ku gitoro. Uyu ni General Gervais Ndirakobuca nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho, akaba umwe mu bantu batari ko nyine barage imbizi cyangwa batari ko barumvikana ku bigendanye n'ibitoro mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo muribuka nyine kuri iki kibazo cy'ibitoro imbere y'inama nshinga amateka umushikiranganje wa mbere ntiyatinye rero kuvuga ko batomubaza rero ibigendanye n'ibitoro. Byarumvikanye ko rero yavuga ko icyo kibazo kitamuraba, ko bomenya uwo baje rero kukibaza. Hano hariho rero amakuru akomeye cyane, amakuru twamaze kugenda tumenya turaza kugenda turakurikizaho. None iyo ntambara Evariste Ndayishimiye avuga rero yagwanye yoba ari ihe nyine cange hariho rero iyindi ntambara? Uwo yari kumutembagaza muri gitugutu 2024 yoba wa mutegetsi rero akomeye cyane wa leta yiwe cange n'uwundi? Iyo umukuru w'igihugu rero avuga ibibazo bihambaye, ikibazo gihambaye nk'iki ngiki cyo gutembagaza ubutegetsi, ntakwiriye rero kubivuga mu gipfungu, arakwiriye no muri gutomora neza ibyo. Ariko kandi aravuga abandi ho rero byo hava nyine bifatwa nk'iremengatanya rirondera nyine ko abanyagihugu bamugirira ifuhwe nyine, gusa akabagiriza ibyo atariko arakora nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Amakuru akomeza kugenda tugeraho avuga yuko rero nyine umuntu bita General Gervais Ndirakobuca yoba ari umwe mu bantu batari ko barajya imbize, ku buryo amakuru dufise uno mwanya ariko arasigura ndetse akanagaragaza neza yuko mu Burundi haba haratanguje imigambi yo kugerageza gutembagaza ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye, nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Ngira ngo mumaze igihe mubona amanama agiye atandukanye, ariko ntimukiri ko murumviriza amajambo akakaye cyane yashikirizwaga na General Gervais Ndirakobuca wasubiriye General Guillaume Bunyoni ku mushikiranganje bwa mbere mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo nejo bundi mu nama mwamubonyemo ifoto, ndaza kugenda ndayibashyiraho hano nyine murabe ingene yari yifashe, murabe ingene yari ameze. Murabona yuko nyine muri leta y'u Burundi harimo ikibazo gikomakomeye cyane, harimo ikibazo giteye ubwoba.
Amakuru akomeza kugenda atugeraho rero avuga yuko Valentin Ndayishimiye yoba ariko arashaka uburyo rero nyine yo kwikura imbere cyangwa se yo kwivana ko uyu nguyu Gervais Ndirakobuca nawe agaca aramukuraho. Ni mu gihe abanyagihugu ndetse no mu mugambwe hakomeje kugenda hagaragara imyidogo ikomakomeye cyane, aho bamwe bavuga yuko rero nyine batoye impungenge ndetse bakanagaragaza ko batari ko biyumvirisha cyangwa se batari ko bumva ingene ibintu byaba bimeze mu gihugu cy'u Burundi, mu nyuma yuko rero ibikomeje kugenda bigaragaza yuko n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyiriteka Reverend Ndikuriyo nawe yoba atameze neza, nawe amagara yiwe yoba atameze neza cyane. Tugaruke ku bindi bikomeje kugenda biravugwa mu gihugu cy'u Burundi, na cyane ku bigendanye nyine no ku kibuga cy'indege nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Ku kibuga cy'indege mu minsi iheze nibwo hagaragaye ibikorwa bisa naho byatunguranye, ubwo ikibuga cy'indege hafashwe ingingo yo kugifunga amasaha makeya. Amakuru akaba akomeza kugenda avuga yuko nyine hari ibibazo bikomakomeye cyane. Kubona ibyuma rero bifasha ingenzi ku kibuga cy'indege mpuzamakungu ca Bujumbura citiriwe Melchior Ndadaye bitariko birakora rero haraheze ukwezi kurenga, rero ngo ni kimwe mu byerekana itunganywa ribi rero rikorwa rero n'abarongoye ico kibuga c'indege. Ibyo bikaba rero nyine bishikirizwa na bamwe rero mu bakozi barangurira rero imirimo yabo aho kuri icyo kibuga c'indege. Abo bakozi basaba abarongoye icyo kibuga cy'indege kuri kino gihe rero ko gushira indongozi nshasha zishobora guteza imbere iki kibuga cy'indege nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Ni mu gihe ibikorwa bikomeje kugenda bigaragara byerekana neza yuko nyine ibyuma bisanzwe byifashishwa nyine mu kwerekana yuko indege yenda guhaguruka cyangwa se indege nyine kwitegura yahageze cyangwa se yerekana ko nyine urugendo rugiye gutangura bitariko birakora. Ibyo abanyagihugu bavuga yuko nyine bishobora gutuma indege basiga cyangwa se gahunda zindi zabo zigapfa. Abanyagihugu bamagana rero ibyo bikorwa biriko birakora, ndetse binavuga yuko hoba hari urwikekwe rw'uko mu Burundi icyo kibuga gishobora kwifashishwa nyine mu kuba cyogabwaho ibitero biremereye cyane mu gihe hari ibyuma bimwe na bimwe bitariko birakora. Turaza kubigaruka mu kiganiro cyacu gikurikira. Reka mbashimira abanywanyi b'ibiganiro byacu, tugaruke mu kanya turabira hamwe ibindi bikomeje kugenda biravugwa canke birakora bikomeje kugenda biravugwa kuri iyo nyuma. Shimire abanywanyi b'ibiganiro byacu.